Nibutse ibihe bidasanzwe, ibihe bibabaje naciyemwo mu mwaka w'2019. Muri uwo mwaka niho umuvyeyi mama amvyara yitaba Imana. Urwo rupfu rwarambabaje cane. Ariko rero inkuru y'umwana isubira inyuma. Umuvyeyi wanje yahora agwara, ariko rero iyo ngwara yarayimaranye igihe, avuga yuko aribwa mu nda, akaja kwa muganga bakamuha imiti ya estoma canke iyo bita benshi ikiryi. Twese rero twari tuzi yuko agwaye estoma, mugabo bikaguma bigaruka, akivuriza hafi y'imuhira, akivuriza i Bujumbura, birananirana, biguma vyisubiriza kuko bamuha imiti ya estoma, bamupima ingwara zisanzwe, ariko akabandanya avuga yuko aribwa. Mu mwaka w'2018 rero niho vyakomeye gose, baca bamutwara muri scanner kugira ngo barabe ico yoba agwaye vy'ukuri, kuko yararibwa biteye ubwoba. Bamaze kumushikana muri scanner baramupima, baza basanga agwaye kanseri, kandi iza yararenze urugero. Bati rero ntako twoba tukihagarika, ivyo bavyiza nuko umuvyeyi yogenda akitegura bikwiye, akitunganya, kuko nta misi myinshi asigaje kuba ngaha kw'isi. Iyo nkuru murumva yuko itari yoroshe kwakira. Niko guca rero umuvyeyi bamutegura, murumva yuko amajambo nk'ayo agoye kuvuga, ariko barabivuze mu buryo ashobora kubitahura. Ico gihe umuryango arawutumako wose, turasezerana. Ico gihe ari mu mpera z'2018. Jewe ico gihe ndavye ukuntu umuvyeyi yakoma induru, ariko hararibwa, iyo ngwara imusinzikaje aho hari mu misi yiwe ya nyuma. Ndavye ukuntu umuvyeyi wanje yarababaye ico gihe, naratuntuye ku mutima, narababaye cyane. Sinzi yuko hari uwo kwishira mu kibanza canje, wumva umuvyeyi wawe ariko ararira, aboroga, akoma induru, atakamba, kandi atako nawe ushobora kumufasha, uzi yuko atayindi nzira nimwe bishobora gucamwo, uzi yuko abaganga baza barakubwiye bati aha hasigaye aho umukama. Naho iyo ngwara yari mubabaje, umuvyeyi wanje yararonse akanya gakwiye kukubana n'abakozi b'Imana muri iyo misi yiwe ya nyuma. Ata misi myinshi rero ihaciye, umuvyeyi aca aritaba Imana. Iyo nkuru mbi maze kuyumva, narababaye cane nk'uko undi muntu wese yobabara abuze umuvyeyi akunda. Iyo ngwara tutigeze tumenya kubera kumbure ubuhinga buke bw'ubuvuzi. Iyo ngwara twagiye kumenya ku munota wa nyuma. Iyo ngwara ya kanseri ibirahitanye umuvyeyi wacu. Hari igihe rero iyo ibibazo vyagukikije, vyakuremeye, umengo uri wenyene muri ivyo bibazo, umengo nta bandi bantu na bamwe bishikira ibibazo nk'ivyo. Ariko narahakuye icigwa gikomeye, ndavuga nti nivyo umuvyeyi nakunda aragiye. Ico gihe naciye niyumvira nti none ntihoba hariho abandi bantu ushobora gusanga bafise ibibazo nk'ibi,
bagira ubugwayi nk'ubu nabo bikagenda bimera uko nyene, kumbure kubera ubukene bw'ibikoresho. Aha ndavuga aho bivuriza, kuko si ibitaro byose biba bifise amasikanere, si ibitaro byose biba bifise ivyuma bigezweho bishobora kubona ingwara zikomeye. nta niho bari hababura ubuvuzi kubera ubukene bafise, bagasinzikara kubera ubwo bukene. ndavuga nti none aha mu Burundi ntihoba hariho abandi bantu benshi bashobora kuba bafise ibi bibazo? ndavuga nti ibi bibaye reka nanje bimpe icigwa. ndavuga nti mbega ubu twokora iki? n'icahe twokora kugira ngo abasigaye ntibasubire kugira ibi bibazo nk'ibi? kumbure mwebwe ndiko ndabivuga uku ntimwatahuye neza ububabare umuvyeyi wanje yari afise. yarababaye cane, na jewe nkumva vrema ndamwumviye ikigongwe. yaraniha, yaraboroga kubera iyo ngwara, nanje nkumva umubabaro mwinshi cane. kubera uwo mubabaro, aho gahinda nagize, nagera ndiyumvira buke buke ku munsi, niho naruha niyumvira wa mugambi w'amagara meza ku Barundi bose. ndavuga nti hamwe uyu mugambi w'amagara meza ku Barundi bose ugiye mu ngiro, nta murundi n'umwe yosubira gutakaza ubuzima bwiwe ababaye nk'uko umuvyeyi wanje yababaye. byarambabaje cyane gose. ndavuga nti nta murundi n'umwe nifuza yuko yo shengera agize ububabare nk'ubu kubera habaye ibibazo by'ubuhinga nk'uko nabivuze. uwo mugambi siwo nagomba ngaruke ko murantunga, ariko uyu muntu ngerageje kumviriza neza ingene yasiguriye ikibazo ciwe, numvise ikibazo ciwe gishusha n'ic'umuvyeyi wanje yitavye Imana. niko guca ntohoza buke buke rero ahasavye indaro mu nkambi y'Imahama. ndatohoza numva koko ico kibazo aragifise nk'uko yabimbariye. nagomba mwumvirize ingene yafashwe n'ukuntu amerewe kino gihe n'ico asaba. ndaheza nanje ngira ico mvuze mu nyuma. mwaramutse neza, muraho murakomeye. hanyuma rero nashaka kubabwira agenda ndafise ikibazo ndi hano mu nkambi ya Mahama nyine hano mu Rwanda. ni ukuri ndarushe ndaremerewe n'isi, ndarushe. kuri iyi saha tuvugana ndababwira ko buri munsi iteka ryose mba nabyutse nja ku Kagera kwicarayo kubwo ikibazo cy'imibereho mfite hano mu Rwanda mu buhungiro. ndarusha. jewe narahunze mpunga mfise abana batanu, nahunze mfise abana batanu n'umugore yireranye abana. uyu mugore ndabireranye, ndashika ndabayeho ngira ubugwayi, ndagwara nkagoma nama ndiko ndaribwa akazi bakinda, ndaja kwivuza kwa muganga. ndivuza nkasubirayo bakampa utunini, genda unywe nivyanka uzogaruka, nkagenda nkababwira ati vyase. nyuma yaho hari umuganga nateye ikigongo arambwira ati none se kubayeho mu buzima bwo kuguma wivuza badahindura umuti, reka ngerageze ndagusabire transfert dogiteri yarayimpaye andungika kw'ivuriro ry'ahantu bita Kirehe. ndungitse ahantu bita Kirehe ndagenda. abaganga b'inzobere, umuganga w'inzobere w'umunyarwanda n'umuzungu bamazeho isaha yose bansuzuma ikibazo n'abafite. ubwo baca bampa transfert kuja ahantu bita i Kanombe. bampaye transfert y'ahantu bita i Kanombe, baca bambwira muganga yanjanye arambwira ati wewe rero ukuntu bigenda, gerageza uburyo bwose ufotoze ivyo bintu ndabirungike.
ati ntugike transfer i Kigali zawe kugira babibone HCR gusabira ikwemereye ko izokuvuza canke guhakanira ati ubwo n'amahitamo. Ubwo narategereje narabikoze ndabimuhaye arabyohereje i Kigali ca ndataha nyene imodoka yaza dutahana ntashe ndaguma ntegereza nyene nje kwa muganga kubaza ko baba baranyemereye ndaba ahantu bafishe abantu bemerewe ubuvuzi kugira ku kanyuma nasanze bafishe izina ryanjye ko ritemerewe kuvuzwa ntarimo. Ubwo ntibyahereye aho naragumye ndagwara nkama nafashwe n'umusonga uwo musonga ugahagarara mu giti cy'umugongo bakantwara kwa muganga banteruye nkirirwa muri urgence bakantera imiti nkataha nkasubirayo bukeye byase. Umuganga yitwa Marcel arambwira ati rero wewe iki kibazo cyose uguma ugira ni ikibazo cy'uko base kukuvuza ni ikibazo kimukira komuka kwa burya bubabare ufise bw'akazi bakinda. Ndavuga ati none ngira iki ko base HCR yase kumvuza. Aca arambwira rero ati reka nongere ngerageze ndabe ko ukwemerera aragerageza byarase. Ubwo rero n'isaha niho nyine ngumye ngaho nama ndiko ndababara akazi bakinda je ndavuga ati ndagiye nanje gumansiga abana je bonyene kubera umugabo wanje yishwe na hepatite ariko yavyimbye ndamuvoma. Ubwo icyo nakoze naciye ntangura kwegereza y'amavuriro amwe aza nyene y'amaprive bavura ukagenda bakagucisha mu cyuma ariko bakaguca amafaranga menshi. Ndavuga ati ese amafaranga nzayakura he? Ndagenda byiganiye mu agent w'umukongomani ndabimubwiye arambwira ati rero wewe se nayaguha ukame karita abana bazaca babaho gute? Ndavuga ati je haka babaho narapfuye bafuma babaho nabi mugabo nkaba mpari nzagerageza uburyo bwose ngende kubapagasiriza n'abanyihumeka. Ubwo arampaye amafaranga ndagiye ku muganga araha akunda kuva i Kigali aza kuvurira mu nkambi nyine avurira hanze y'inkambi umuha 10,000 akagucisha mu cyuma akakubwira ikibazo ufise ariko nyuma yaho y'ibyo 10,000 akubwira ikibazo ufise amafaranga guca hoya bara umubare yaje 500 kugira ingwara mfise zihere kujya kuba nisanye hari ni ikarita HCR yampaye amafaranga ariko abana banje gushika isaha babayeho nabi uko navuga kandi abana bo kubera je nkora ubwitanyi bwo kugira ndabukuntu babaho nyene nkitanga ngoma mbeshabesha kugira banje ubwo umva bo barabaho nabi mugabo bakajya ariko je ku mutima mu bifise uba magufa yarana ibintu bukimenya. Hanyuma rero ikindi cyakurikiyeho ubwo urumva ko yakarita abana nahora ndabakuriraho amafaranga yo gusoma urumva ko nayihaye mu agent naramushimiye naragiye ndivuza barambwira ko ndasubira nigisha na control barambwira ko nakize. Nyuma yaho rero bimwe byanja mu nda birandutse biradutse tongeye nsubira arambwira ati ufise ikibazo c'ama-infection infection aramuti nayo muti yahera. Nyuma yaho rero nkaguma nyene ndonka agahengwe ngenda mu giturage kurima bampemba nkemera nkirirwa kuri patane bakampemba nkaza nkasuma nyene nkaguma nsumasu gushika n'ubu je nta rugamba ntagwanye. Umwana wanje w'umuhungu wa mbere yiga mu mwaka wa 11 naremeye ndapfa ndasharufumba amagara yanjye ndayakurikirana ku ikarata HCR yampaye ndemera nje mu madeni n'ubu nirirwa ku Kagera nicayeyo nifashe kwitama ntegereje nsaba Imana ati Imana urabe icyo nkorera kwisa HCR yase kumvuza bitera ko ngenda je ko bwanje kubera mbona byase ngerageza uburyo bwose ndondera amafaranga ngwatiriza iyo karita ndivuza. Ubu rero umwaka ushize ndagenda kwa muganga ndababwira ati cenze ikibazo ni mu ndebe ikibazo nawe mfite nguma numva biti imisonga mu kazi bakinda nico barampima barambwira ko ashobora kuba ari kanseri
bampimye baca bambwira ngo ndi positive, mbwiye ko ndi positive none icyo kunkorera ni igiki, cyo kugukorera ikintu cyo kugukorera no gutegereza tukaraba ko iduga hama tukayishiririza ntabwo iraduga neza, ntashe ndagwaye ndarembye, subiyeyo bampaye imiti bambwira ngo ugende uba urayifata, genda yifashe nkaguma nama ndiko ndaribwa ndibaza ati none ibi bintu bituma nguma ndibwaye kanseri yaraduze, akaba bari barampaye irandevu yo kuzosubirayo, irandevu reka ngende, muganga yarantutse, muganga ntazibagirwa mu buzima yitwa Pauline, arantuka arambwira yuko ngo nzi ko mfise ikibazo c'ubugwayi, ngo none ngo magenda bampime ngo bigende gute, ngo baramaze kumbwira ko ndi positive. Icyo nakoze n'ubundi naragiye nyene ndagenda ndabwira uwo mugabo Dani yampaye amafaranga, ndavuga ati noneho rero basanze mfite kanseri, atariko aho kumbwira ngo bampe imiti bambwira ko ndi positive, kuko kumbwira bampe umuti bambwira ngo ntegereze ngo umwaka ushire hama nsubireyo, umwaka ushize waraheze nsubirayo, bambwiye ngo ikibazo mfite barakizi ngire ntegereze, ubwo rero ntabarampa amahera nkombe nivuze, nkumva naciye nyene mu Batambera bambwira umuti w'ibihumbi 30 ngura, ngo Dani ariko mpa amafaranga, umukongomani sinzomwibagirwa, banje uyundi w'ibihumbi 200 ngura, ndababwije ukuri kw'isaha kuba nkihari, nakoresheje uburyo bwose nshoboye bwo kuguma nguraguzanya kugira nivuze ndabe ko ngabanya ubukana, hashise neza yaraye kutuvuza, ufise imyaka irengeje 40 urenzaho 3 canke 4 ntabwo nta kintu na kimwe baba bariko baragufasha, nta kintu na kimwe basohoye impapuro zo kwivuza bandika ko ngo numva ari no preno, ubwo rero hari umuganga yanshingira yitwa Marcel, arabwira amateka yanje, naramuteye agahinda ata kintu na kimwe ari bunkoreko ngo amvuze, bama bariko baransengeta banteruye ari we nyakira, kandi ata kintu na kimwe ari bunkorera kubera transfert yo kuja i Kanombe banyankiye. Ubwo rero bavyeyi ikintu nashaka kubasaba ukuri mugerageza uburyo bwose mumurikirane n'iyo karita yanjye ntirava ngaho kwa Dani n'ubu niri mbizi ikibazo c'uko abana ntibarya, niyo kanseri ntiravamwo, gusa imiti bampa ntiduga ntivamwo, bambwiye ngo ntivamwo ntizihera burundu, ubwo rero ikintu nabasaba nashaka mufashe n'ukuri murabe ikintu mwantabariza, kuko ndi umupfakazi ndi ngaha mu buhungiro bw'Imahama, ibibazo nagiye ndahura navyo ni vyinshi, mwoba mukoze cane, ikintu mwankorera Imana yozobahemba, abana banje baraja kw'ishuri ntahagira Imana ngo mbone abana kw'ishuri babagaburira ngo baze baraza bariye, je nisamba nariyahuye, ariko nkatekereza ijambo ry'Imana nkumva ko kwiyambura ubuzima Imana itaribukwatse, nkumva amakosa ndabireka, ubwo rero munkorera igikwiriye muzoba mukoze, kuba abana bagiye kw'ishuri, umugabo nk'iyi saha nicaye hano mu gahinga jenyene ntagira n'umuntu n'umwe ndi bubwire ikibazo canje, nukuri muzoba mukoze cane. Nuko rero bantu b'Imana murumva uyu muvyeyi ikibazo afise, murumva yuko vyaje buke aribwa asubira aribwa, akagenda kwa muganga bakamuha imiti y'ibitari vyo, mugabo mu nyuma bakamubwira yuko afise kanseri. Wewe murumva yuko itarashika kure, ariko uko iminsi igenda irahaca batamuvuye neza, kumbure murumva yuko adashobora kwivuza bikwiye kubera ubukene, aho iraheza ikaduga. Rero mwumvise icyo asabye, arasaba ubutabazi, aratabaza uwo muntu wese afise ikigongwe, afise impuhwe kumugarukirako kugira ngo ashobore kwivuza. Hajya nasanze udashobora kumenya ingorane uwundi ariko aracamwo
utarazicamwo nawe canke utaragira uwawe azicamwo. Rero ndabasavye kugira ngo umuntu wese akozwe ko n'iyi nkuru y'uwo mumama agira ico akoze. Ubu biroroshe, ushobora kuba uri Kigali, ushobora kuba uri Zambia, ushobora kuba uri muri Kenya, ushobora kuba uri Buraya, ushobora kuba uri muri Canada, ushobora kuba uri muri Amerika, ushobora kuba uri mu Bushinwa, ushobora kuba uri muri Australia. Iki kintu kikagukorako ukumva hari ico wokora, ukore kurongowe n'umutima wawe. Ibisigaye navyo ku mugambi w'amagara meza ku barundi twese, narabisiguye bihagije nerekana ukuntu muri uwo mugambi umurundi wese atanze uburyo bukeya, nerekana ukuntu twoshobora kuvuzanya iki kibazo c'uko umuntu aja ngaho akabura uburyo bwo kwivuza, bamurungika hanze kubera ubukene, agasinzikarira ngaho. Ndababwira nti iki kibazo, ibibazo twoba tubirangije burundu. 90% baratahuye uwo mugambi, abandi nabo kumbure bashobora kuba bataratahura, kuko nibisanzwe umuntu arashobora kuvuka akarinda asezera isi atagwaye canke atagwaje, nibisanzwe rero. Mugabo umuntu wese yiyumvira yuko agize ubuntu canke agiriwe ubuntu ntagware, ashobora kugwaza uwiwe wenyene, ashobora kugira impanuka, accident, canke uwiwe akagira accident. Murazi neza abantu benshi bamaze kugira accident. Aha nama ntanga akarorero ka Vena, murazi ibibazo yahuye navyo, murazi ngene twatabaje hose akagenda kuvuzwa bigoranye, murazi yuko gushika n'ubu agifise ingorane atavuwe neza. Aha rero ndavuga nti kubera iki twokwama duhura n'iki kibazo ntitugitorere umuti? Baca umugani mu Kirundi ngo iyo banuza amagara hejuru umuntu wese asama yiwe. Uwo mugambi ushobora kutawutahura kubera amagara ataraguhinduka canke ngo ahinduke uwawe, ariko ibimaze gushikira abandi canke ibiriko birashikira abandi, niyo vyagushikira uyu mugambi uzoca utahura neza, mbere utahuze n'abandi. Kumbure harabo bava bavuga bati uyu mugambi wagumye mu majambo gusa, ariko vuba ndizera neza yuko ushobora gutangura, kandi umuntu wese azokwitambika imbere y'uwo mugambi w'amagara meza ku barundi bose, Imana izomukubite ikofe nka rimwe yakubita Herode agaca turika inyo. Herode wayina Herode yariko aracurira abantu b'Imana. Mwese muratahura icari cyo gucurira. Gucurira nukuntu umuntu aba yibereye mu bibazo, mugabo wewe ukabifata ibisanzwe, ukerekana yuko atababaye kandi amerewe nabi. Kuko ndavye ukuntu amagara y'abarundi bamwe bamwe asinzikara kubera ubukene, kubera babuze ukuntu bivuza, birambabaza cane. Ndababara cane iyo bariko barantabaza, nanje atakintu na kimwe mfise noshobora kubafasha kugira ngo baje kwivuriza iyo barungitswe. Uwokenera rero gufasha uyu mumama canke uwokenera kumurondera, yo murondera kuri iyi nimero dushize ngaha. Nta kintu kibabaje bene data nkuko wowe ugwaye ingwara bakakubwira ati uzokwivuza ku miliyoni 100, atani ibihumbi 100 ufise kuri konti. Ico rero nico twavuze duti iki kibazo tubwirizwa kukirandurana n'imizi mu gihugu cacu c'u Burundi. Ntimwibagire kugira subscribe ku rubuga rw'ishure ry'abarundi bose, mufyonde kuri jeme, mufyonde no kuri kakazogera. Ibisigaye navyo reka twibananirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze.
umuntu wese atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.